Yesu nashimwe cyane nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni wa mwanya mwiza uko twongera gusangira amajambo y'Imana aca kuri no chaîne ya Horikanani TV. Turabashimiye gose rero kandi turasaba umugisha kubwishaka gikorwa c'Imana, kubwishaka gijambo ry'Imana. Umwami Yesu abahezagire. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo uragahezagirwa. Twagira ubuntu nawe tumenyesha ino nzira y'agakiza, ino nzira iwawe mu ijuru. Warakoze kuko wadukuye mu ishayo ry'ivyaha, udukura mu majana menshi y'abanyavyaha, uratwiyereka uragahezagirwa, umuco wawe uratumurikira. Turagushimiye. Rero umwanya mwiza uko tugomba kuvuga amajambo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Data wera, ano majambo yawe Kristo, twebwe turi ngaha nk'ibigikoresho, ariko nawe mwami Yesu Kristo ijambo ni rwawe. Reka rero uvumere mu izina rya Yesu Kristo, ibyo waganye byose no munsi ko bigera ku bwoko bwawe bibagereho, kuko ni umenye ibidukwiriye. Nk'ujambo ugere mbwango ifumbatura ikiganza uhaza kwifuza kose, uhaza kwifuza kwa buri muntu wese kurikiranye kino kiganiro nuzoja kugikurikirana. Urakoze Kristo ko mvise yakwacu ni mu izina ryawe girase tubisenze, amen. Reka dusangire amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'indirimbo, igitabo c'indirimbo ikigabane 8. Turasoma duhere ku murongo wa 6. Soma umurongo wa 6 n'umurongo w'7. Turasoma mu izina rya Yesu. Amajambo y'umugeni. Shira ku mutima wawe nk'ikimenyetso, mbe nk'ikimenyetso ku kuboko kwawe, kuko urukundo rufise inkomezi nk'urupfu, ifuhe rinyaraye nk'ikuzimu, ibirimi vyavyo ni nk'ibirimi vy'umuriro, n'urubeya rw'inkazi guhoraho. Amazi niyo yoba menshi ntiyozimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizorurenga hejuru. Umuntu yotanga ivyo afise vyose mu rugo rwiwe ngo aje kugura urukundo yogawa gose. Yesu nashimwe cyane. Iki gitabo c'indirimbo ni igitabo canditswe n'umwami Salomo. Umwami Salomo yari umwami akomeye, yari umwami uhora ahezagiye, amuha ubwenge, amuha n'ubutunzi. Yari yarabisavye, kandi yari yabisezeraniwe, kuko Imana iza gutoranya Dawidi yaratwaye neza kandi abo umwami Imana yishimira. Kama Dawidi igihe ciwe c'ubwa nyuma ariyumvira kubaka ingoro y'Uhoraho. Imana iramubwira ati ntabyo bikunda Dawidi we kunyubakira, nubwo wagize icumviro ciza, ariko Imana iramuhezagira. Imana iramushimira ko gose, Imana imuha isezerano kubwo kumvira kuyubakira. Rero iramubwira ati ariko nzotoranya umwana wawe, hari umwana wawe ku ngoma yiwe hazoba amahoro. Wewe kubw'ibiganza vye vyavishije amaraso menshi, wewe wagwanye intambara, ariko ku ngoma y'uwo mwana nzomuha amahoro. Rero Salomo amaze gushika ku butegetsi, amaze gushika ku ngoma, nawe avuga ngo ndagiye gusenga, ngo arenga umusozi bahora basengerako. Aragenda arasenga Imana, arabwira Imana, asenga mu majambo y'ubwenge, arabwira Imana ati ndagusavye. Ariko arasenga ahubwo Imana niyo maje ati we Salomo, ko arenze umusozi kuje uje kurondera kushaka iki? Salomo aramubwira ati nuko Imana ngomba ubwenge. Yesu nashimwe. Imana aramubwira ati ndaguhaye ubwenge, ibirengeye ivyo ndaguhaye n'ubutunzi. Yesu nashimwe. Rero Salomo aragenda amererwa neza, agira ubwenge, agira ubutunzi, agira amahoro, ariko arongora abagore benshi. Yarongoye abagore benshi baramukwege no mu bigirwamana, kuko bazana imana zabo, umwe wese imana ziwundi ziwiwe. Yesu nashimwe. Rero iki gitabo c'indirimbo dukuyemo aya majambo y'Imana. Umugeni iratubwira amajambo ngo y'umukwe n'ay'umugeni. Salomo aza kuvyandika, yari umugore. Jambo ry'Imana tubwira ko Salomo afise abagore benshi, tubwira ko afise abagore 1000. Uwo mugore yagira 1001, ariko uwo mugore yari umugore yatumye Salomo akizwa, kuko niwe novuga ko yabwiye ubutumwa bwiza Salomo mu iki gitabo c'indirimbo Salomo yanditse.
kuko Salomo yari yamugoreye mu bigirwamana vy'abo bagore biwe. Ageze igihe rero aravuga amajambo akomeye. Uno mugore bari bamuzanye ko abatoni be babonye umuntu mwiza, babonye umukobwa mwiza, baramuzana ngo aje ibwami kubakayo. Uwo mukobwa agezeyo aravyanka. Yesu nashimwe. Abwira ko afise umukunzi wiwe aramutaka, aravuga ingene ameze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mwibi bigabane bitangura, uwo mukobwa agenda avuga uwo mukunzi w'ingene ameze, akavuga uburebure bwiwe, akavuga ubwiza bwiwe, akavuga ingene adasinzira, akavuga ingene agenda mu rume, akavuga ingene agenda hakomeye. Umukunzi wiwe aravuga ngo ntaho umumurutira. Yesu nashimwe. Abakobwa b'i Yerusalemu bakavuga ati none uwo mukunzi wawe ameze gute? Aruta Salomo. Raba Salomo ivyo afise, raba ubutunzi. Ariko aramubwira ati reka uwoye amatunda yiwe yarandyoheye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Avuga amajambo y'Imana yarandyoheye, aravuga ko Kristo aryoshe, aramuvuga gose. Yesu nashimwe. Hagera igihe rero Salomo nawe arihana kubw'uno mukobwa, aravuga ati uwo nawe ari hehe? Baramubaza atari hehe, baragera igihe aravuga ati umukunzi wawe turamubonye. Yesu nashimwe. Rero uwo mukobwa nabo baramuhishurirwa, bahishurirwa Kristo. Uwo mukobwa yari afise ihishurirwa ridasanzwe, abona Kristo abandi batamubona. Yesu nashimwe. Abona ingene azotwigura, abona ingene azoza akabazwa ku bwacu, abona urukundo rwiwe. Haleluya. Araheva aravuga ngo nigiki no kurikira uwundi mugabo muki? Ariko hariho uwo ndiko ndabona, hari umukunzi adasanzwe, hari uzoza kungwanirira. Uriya mukunzi ntaco munkurako. Aravuga ngo sinza mu rugo kwa Salomo, sinza muri bino bigirwamana vy'abagore biwe, sinza, hari umukunzi mbona. Yesu nashimwe. Rero ngahaye yongera kuvuga amajambo akomeye, aravuga ngo shira ku mutima nk'ikimenyetso, mbe nk'ikimenyetso ku kuboko kwawe. Yari kabwira no mukunzi wiwe, yari kabwira umukwe. Yesu nashimwe. Wibuke natwe ko turabageni ba Kristo, ariko arabwira ngo shira ku mutima nk'ikimenyetso. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Icoma Kristo akagushira ku mutima wiwe, ukamubera nk'ikimenyetso. Yesu nashimwe cyane. Avuga ngo kuko urukundo rufise inkomezi nk'urupfu, ifuhe rinyinyaraye nk'ikuzimu, ibirimi vyavyo ni nk'ibirimi vy'umuriro. Aravuga ngo rukundo, kuko urukundo, abona urukundo Kristo dukunda, abona ingene azoza kudupfira, abona arabihishurirwa, abona urukundo rurenze ya mibabaro Kristo Yesu azobona. Yesu nashimwe. Aravuga ngo urwo rukundo rurarenze, ntaco tuma nanje ntamukunda umukunzi wanje. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo amazi niyo yoba menshi ntiyozimya urukundo. Yesu nashimwe cyane. Nta kintu cazimije urukundo Kristo yadukunze. Nta nkoni z'aba basirikare zamuzimije, nta mabuye bamuteza jimije, nta bitutsi bamutuze zigezimye urukundo dukunda. Oya, niyemeye kuturekura ku musaraba, yarawemeye, arawemanga. Wari uteye isoni, waja kwibivume, waja ko abantu bakoze ivyaha bidasanzwe. Yesu nashimwe. Ugo rukundo, haleluya, Kristo yaradufitiye, nta kintu na kimwe caruzimije. Uwo mugeni nawe aravuga ati nanje nta kintu cozimye urukundo, nubwo yoba amazi atemba ntiyoruzimya, ntivyokunda. Haleluya. Mu bibazo vyawe, mu ngorane zawe, wibuka urukundo Kristo yagukunze, nawe urumugire nk'uko no mukobwa yarumugiriye, nk'uko no mukobwa yarugiriye uno mukwe, nk'uko no mukobwa yahishuriwe Kristo. Akavuga ngo nta kintu na kimwe, si ivyiza vyo ngaha mu ngoro ya Salomo, nta kintu na kimwe, naho vyo bibikomeye, naho goba uruzi ntigoruzimya, ntivyokunda. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo Kristo ndamugumako, aravuga ngo ndamwumirako, kuko nta kintu na kimwe kirunkurako. Ntihagire ikintu na kimwe kura mu rukundo rwa Kristo, ntihagire ikintu na kimwe kura mu gakiza. Yesu nashimwe cyane. Amazi nubwo Yesu yarabivuze, ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya ngo nubwo ngo inzuzi ngo ntabwo zizokurengera, kandi ngo nubwo umuriro ngo imbeya zazo ntabwo zizokubabura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyo ufitiye urukundo Kristo, nta kintu na kimwe gifite cyo gukoza. Yesu nashimwe. Naho wobo mu bikomeye, naho wobo mu marusha
marushwa ameze gute, naho waba mu mageragezwa ameze gute, ntihagire ikigutesha urukundo rwa Kristo. Haleluya. Mu gihe tumuvuye ko nta rukundo tuba tumufitiye, ikigeragezo kazogukura kuri Kristo, uzomenya ko atari rukundo umufitiye. Ingwara ikazogukura kuri Kristo, uzomenya ko atari rukundo wari umufitiye. Uguhamwa kukazogukura kuri Kristo, uzumenye ko atari rukundo wari umufitiye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko umufitiye urwo rukundo arenga byose, akavuga ngo uko biri kose ntituvana, uko biri kose ngomba ko ungira nk'ikimenyetso ku mutima wawe. Yesu nashimwe cyane. Yumva umutima we womatana n'uwa Kristo Yesu. Haleluya. Yumva umutima we womatana n'umukunzi wiwe. Nawe hari umukwe yagukoye, ni Kristo Yesu yagukoye ya maraso y'igiciro. Yesu nashimwe. Yagukoye nta kiguzi. Ijambo riratubwiye ngo umuntu yotanga ivyo afise byose mu rugo rwiwe ngo aje kugura urukundo, ngo yogawa gose nta kintu na kimwe ufise wotanga cotuma urukundo rugura, kuko urukundo ni ku buntu. Haleluya. Yesu nashimwe. Yogawa kuko ivyo biguzi ntivyovamwo, ntivyokunda. Urukundo Kristo yadukunze, urukundo uhoraho yadukunze rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Yesu nashimwe. Haleluya. Rwatumye yemera akababara, Imana ikaraba hirya ndariko bagirira nawe umwana wayo, ikavuga ngo urukundo ndabakunda, urukundo nkunda isi. Oya, umwana wanje emera ubabare, akamuhamagara ngo data data, akamusemerera avuga ngo ni nkiza kino gikombe nikindengane. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ikaraba hirya ni giki wogura urwo rukundo, nta kihari. Yesu nashimwe. Ariko ico utegerezwa gukora, hari ico utegerezwa gukora, nawe utegerezwa kumukunda ku buryo ataco gukura kuri urwo rukundo rwa Kristo. Haleluya. Ico ni Imana itugomba ko nahari ntavyo wotanga. Oya, nta amafaranga yogura agakiza n'ukuri twaronse ika ntibikunda. Nta mafaranga wotanga ngo bikunde, nta mafeza, nta mazahabu, nta kintu na kimwe wogura urukundo rwa Kristo. Ariko urukundo rwa Kristo nukwemera ugaca bugufi, ukagwakira, ukavuga ngo ndagwakiriye, nukemera kwakira, ukemera kwakira ubuntu wagiriwe, ukemera ya maraso yiwe, ukemera ko yasheshwe kubw'ivyaha vyawe, ukizera kuyikw'ivyizera vyonyene bituma. Haleluya. Ivyo bituma ata kintu coruzimya. Yesu nashimwe cyane. Ntihagire ikintu gikura kuri Kristo. Umere nk'uno mukobwa aravuga ngo urukundo nakunze ujya mukwe, urukundo nakunze ujya mukwe ndiko ndakurikira. Oyaye, nta kintu co kwa Salomo na kimwe, nubwo ari umwami atunze, nubwo ari umwami ameze neza, nubwo ari umwami afise byose, nubwo ari umwami abari we bagira ivyo bagomvye, bakambara uko bashatse, abari we baguwe neza mu buryo bw'umubiri, ariko ntacoza kinkura ku rukundo. Haleluya. Yesu nashimwe. Petero abivuga neza ngo ni igico dukura ku rukundo rwa Kristo, ngo mbega no kugambanirwa, mbega n'amarushwa, mbega no kubura, no gupfisha, ni giki? Nta kintu na kimwe cyo dukura ku rukundo rwa Kristo, kuko urukundo rwa Kristo rurengeye byose. Ibindi byose bisigaye ibintu bisanzwe, ariko urukundo yatwerekeye ku musaraba, urukundo yatwerekeye muri ya magorwa yabona, urukundo yatwerekeye muri cacu yaca amaraso yabira. Wibuke ingene yarushe, wibuke ngo mu gasamba k'iketse mane. Haleluya. Arabiruguya rw'amaraso, arafuka amarasenga, arabiruguya, arabaca gikombe agomba kunwera ko, igikombe c'umururazi cari cuzuye ivyaha vyanje n'ivyawe. Aravuga ngo umviriza iki gikombe data n'abarakindengane. Uhora araba hirya aravuga ati mwana wanje, oya ntabwo nemera ko kikurengana, kinwereko, oya kinwereko. Na Yesu aravuga ngo nimba mwami data wera, nimba bidashoboka ya ngo ntibibugombe bwanje ariko bukugomba, aremera arakinwera ko. Uguya gw'amaraso ararubira, agira ubwoba budasanzwe. Hari ku byaha vyanje n'ivyawe, bimwe wakora n'ivyo nakoze, bimwe tubandanya dukora, ivyo Kristo aremera arabigotomera. Yaruwera ariko aremera arabigotomera vyose, aravuga ngo vyose birarangiye. Ugo rukundo worugura iki? Ngoja kurugura ngo yoba ari kijuju. Yesu nashimwe. Nta kintu na kimwe wogura
agakiza nta kintu na kimwe woshobora gura twagahawe ku buntu Yesu nashimwe cyane nawe rero ntihagire ikigukura kuri Kristo ukuno mukobwa mushine mu kazi atacamukuye ku mukunzi wiwe avuga ati umukunzi wanje arabaruta mwese nukuri ntihagire icurutisha Kristo wawe umuha agaciro kangana gute Yesu nashimwe Kristo wawe umubona gute erega hari gihe abantu turutisha Kristo ibintu hari gihe turutisha Kristo abantu Yesu nashimwe haleluya aho ko twoshaya ku muntu tukemera gushaya ku Mana Yesu nashimwe cyane ariko turagomba kugurikira Kristo nubwo abantu bodutera amabuye haleluya ntuze ntiyabiravye Stefano bamuteye amabuye aravuga ku rukundo rwa Kristo haleluya ivyo ntaco bimbwiye arangamiza mu ijuru riruguruka Yesu nashimwe abona bwa bwiza bwa Kristo aravuga ati yemwe babare ntibazi ico bakora iyo baja kubimenya ntibari kunyica kuko aho ndiko ndaje aho ndiko ndabona hari lift bampaye batabizi Yesu nashimwe kubw'urukundo rwa Kristo rero haleluya nta kintu na kimwe cyo ruzimya ntihagire amazi aruzimya kandi urwo rukundo umenye ko ataco worugura ariko haleluya vyose ubehe kubw'urukundo rwa Kristo kubw'igikorwa yagukoreye ku musaraba kubwo kukwigura kubwo kukubabarizwa kubwo kugupfira kubwo kwemera agasesa amaraso yiwe Yesu nashimwe nawe ntihagire ico kuzibiranya ugume kuri Kristo nawe azokugumako umwegere nawe azokwegera Yesu nashimwe uhunge ngo wamugwanize nawe azoguhunga iyo wemangiye Kristo kuko no mukobwa yemanze ntabwo bagize ico bamukoze ko ntaco bagize ico bamugira ahubwo yagumye amuvuga uko yamuvuze nabo haleluya yagumye avuga umukunzi wiwe aguma mutaka ubwiza aguma avuga ko atahahwaniye na Salomo aguma abwira abakobwa b'i Yerusalemu abo bagore ba Salomo baguma mutera amajambo bamubaza ngo mbega umukunzi wawe ameze gute mbega umukunzi wawe rutuyova hehe aguma ababwira ingene ameze Yesu nashimwe ababwira ko atagereranywa ababwira ubwiza bwiwe uragomba kuvuga ubwiza bwa Kristo haleluya Kristo wawe uragomba kumuvuga uragomba kumurata uragomba kumuvuga uko ari uwo ntagereranywa uwo haleluya ubabwira ko atakintu na kimwe cyo mugukura ko Yesu nashimwe cyane kuko ubwiza bwiwe urukundo rwiwe uko yakwiguze nta muntu numwe yakwiguze si umuvyeyi ntiyo kwigura si umwana ntiyo kwigura si umugabo wawe ntiyo kwigura si umugore wawe ntiyo kwigura nta numwe ariko uwo niwe yakoze igikorwa gikomeye cotuma ata muntu numwe umurutisha ahubwo ukamwumira ko muri byose Yesu nashimwe ntihagire ikigusamaza baramushikanye ibwami bari bazi ko bamukuye muri iriya misozi bari bazi ko niyo yahabona akabona bwa buri bw'inzahabu akabona ibiri kwa Salomo kuko yari umutunzi adasanzwe bari bazi ko bija gushobora kumukura kuwo mukunzi wiwe ariko aguma babwira aguma yemangira Kristo avuga ngo ubwo butunzi nibunkura ku mukunzi wanje haleluya ati ko uwo mukunzi wanje urukundo rurasabije Yesu nashimwe kandi urwo rukundo ndamukunda n'urwo rukundo nkunda ntaco ruzimya n'amazi ntivyokunda ko aruzimya Yesu nashimwe nimba hari ikigishobora gukura ku rukundo rwa Kristo urabe wongere umukundo kundi urabe urwo rukundo rwawe ntirukwiye urwo rukundo rwawe kazobara gaheyi ariko ni wagira urukundo rushizocamwo vyose Kristo Yesu ntakizomukukura ko uzogumura ku mukunzi wawe nkuno mukobwa mushune mu kazi rero umwami Yesu Kristo abampezagirire kandi abagirire neza mushishikare guma mu rukundo rwa Kristo mushishikare kurimbura no kwiyumvira igikorwa yadukoreye ku musaraba kuko ico nico cerekanye urukundo Kristo yadukunze kuko yigeze no kubivuga ko aravuga ngo watanze umwana wayo ni Pawulo yoburite kutugabirira byose muri we wibuke yuko Kristo Yesu ari we yarafisaga niwe w'agaciro kanini katagereranywa nta kindi kintu uhora atotugabirira muri Kristo Yesu ivyo utari kurabona no munsi guma ku rukundo rwa Kristo ejo azobiguha kandi nubwo tobironka ico yaduhaye nico cari gikomeye yaduhaye ubugingo budashira yaduhaye ubushobozi n'ubasha bwo kwitwa abana b'Imana ubu turabana mu rugo kwa data ivyo tutaboneye muri nosi hari ivyo twabikiwe mu ijuru
kandi ngo ivy'amaso yacu atarabona, ivyo amaboko yacu atarakorako, haleluya, ibihishijwe ivyo nivyo twabikiwe, kandi ngo biri muri nosi ni igitutu cibiri mu ijuru. Igitutu umuntu w'inzobe ntumenya ko ari uw'inzobe, umuntu muremure ntumenya ko ari muremure. Hari igihe igitutu umuntu aba ari mugufi ukabona n'akantu karekare, cyangwa ari muremure ukabona ni kigufi, igitutu cama cirabura. Wumve rero ngo bitubona bikayangana muri nosi, wumve ngo ni igitutu cibiri mu ijuru. Cyangwa wumva rero niba ari igitutu cibiri mu ijuru, ivyo mu ijuru navyo ingene bisa, ivyo ntibiraboneka, ariko abizeye Kristo ivyo tuzobibona, ivyo tuzobibamwo. Bwa bwiza tuzobusangira na Kristo, vya vyiza vyo tuzobisangira na Kristo, kandi tuzoronka ubugingo budashira. Tuzova muri no simbi, tuzohunga gihenomu, tuzova mu minwe ya Satani, ariko tuje mu bwami bw'Imana, kuko uwo yarakorowe. Hari ijambo ry'Imana ringyohera, Yesu nashimwe. Yesu aduze mu ijuru, ariko arababwira abigishwa biwe, yarababwiye amajambo akomeye, ariko arababwira ngo ntimugire ubwoba, ntimutinye, imuhira kwa data hari amazu menshi. Ariko ini jambo rikaca rimbwira mu vyahishuro Yohana ngo mu ijuru haduka intureka, ngo marayika aragwana aracaga ikoko, ngo gikororerwa mw'isi, haleluya, ngo ahacu ntihongera kuboneka ukundi. Umve Satani ahiwe ntihakihari, ariko ahawe Kristo Yesu yagiye kuhategura. Niyo mpamvu atugwanya kugira ngo ntidushike muri bwa bwiza, ariko ugira ubwenge nk'ubw'uno mukobwa w'umushune mu kazi yagize ubwenge, akareka kurabikayangana vyo kwa Salomo, ariko akiyumvira kubikayangana vy'Imana, akiyumvira kubikayangana vyo mu ijuru, akavuga ngo jewe sinza muri bino bigirwamana, kandi sinza kuno mugore wa Salomo, ariko hari umukunzi ufise ari Kristo Yesu, ufise ataco nomurutisha. Sinoza gukora ibitari vyo, sinoza gukora ibizira. Jewe umukunzi wanje nta kimunkurako, uwundazi ko azoza. Umwami Yesu Kristo yabampezagirire, abagire neza ari amajambo y'Imana. Mukomeze gukunda Kristo no kugendera mu nzira ziwe. Umwami Yesu abahezagire cane. Reka dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kongeye kutwibutsa urukundo rwawe wadukunze ubwo ntigereranywa. Mu izina rya Yesu Kristo, aho turakwigize ngo ukomeze kuduha imbaraga n'inkomezi zo kuba mu rukundo rwawe no kukwemangira. Mu izina rya Yesu Kristo, nkuko aya majambo yatubwiye ngo n'inzuzi ntabwo zozimya urukundo. Urukundo Kristo udufitiye ico ntaco ruzimya. Natwe uduhe kugira urukundo ngo tuma atakintu na kimwe co tubuza gushikira ubwiza bwawe. Urakoze rero Mwami Yesu Kristo, ano majambo yawe Mwami Yesu agira ikimazi mu mitima yacu. Jambo rambwira neza nk'uko ngo imvura na sheregi iyo biguye ngo bisiga bimejeje, ngo ni ku ijambo ryawe ritazosiga ubusa. Reka rero ano majambo Mwami Yesu Kristo agira ubushobozi, Data wera, mu mitima yacu aduhindura ukundi, yongera twegereze kugukunda ukundi, yongere Mwami Yesu Kristo adushikane ku yindi ntambwe yo kugukunda uko tutahora. Data mukunzi wacu mwiza, ukomeze kutwihishurira. Urakoze rero Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko mvise gusaba kwacu mu izina ryawe ryose tubisenze.